ururimi ni jewe, akanwa ni jewe, abo twagendanye, ariko ijambo ni ry'umukuru w'igihugu. Yibuka ibikorwa aba bantu bakoze bakibasha mu buto bwabo, bagishobora kuritera bakarisama, none aho bageze ubu bakeneye gushigikirwa. Rero muri mwenyene turi kumwe namwe. Turabakengurukiye cyane bose ubutumwa mukuru w'igihugu yabarungikanye. Yaraje ngaha anye aricara mwicaye, mugene mumubwire muti urakoze cyane gose. Bari twarihewe ngo yaratwibagiye, none ntiyatwibagiye. Murakoze cyane gose. Muze mushikeho umushire ubwo butumwa indamutso aje kutamukisha nuko ngingo muti Imana gutunganye gutunganye mu buzima bwawe n'ubu uze wibagire usubira kuja kuhagarukirako nuko ngingo uti Imana abo uko yabahaye abasigaye basigaye bakeneye igisabisho. Twebwe ikintu tuzobasabira nuko ngingo hamwe nawe nuko ngingo n'igisabisho cyo mu gitondo saa 8 ijoro gushika saa 1 yo mu gitondo.
guhimbaza imyaka 25 ubayeho. Hari mu 1996 niho havuka rero iki ciyumviro cyo kuramira abageze mu zabukuru. Bari na benshi mu gisagara, uri abagwayi bakava mu bitaro batagishobora gushika iwabo kubera indwara bagize kumbure, bari mu gisagara ca Bujumbura batakimenya abiwabo, uri ababa basanzwe bari mu mabarabara bagahura n'ibibazo vyagiye biraca mu gihugu, bakabura nogira bimwe bahora baronka bari mu mabarabara, uri abagorewe mu mazu batagira ikibaramira. Abo bose babikeneye tubona ko by'ukuri batagira ikibafasha kuko abana babo batakiriho, kumbure bataronse utwana. Uwo wese ageze mu zabukuru agowe tugaheza tukamuramira uko tubishoboye. Ngaba rero nibo turi kumwe muri iki kigo, murababona aho bari. Uwo munsi bitoye baje kubakira kuko nari naronse iyo nkuru nziza yuko by'ukuri mu biro by'umukuru w'igihugu batwiyumviriye kandi bagiye kutugendera kuri uyu munsi. Nagira rero sabe abantu abari muri uru rugo bose, muranyumva hari inyuma, nagira ndabasabe twakire aba bantu batuzaniye akanyamuneza nk'aka kuri uyu mugoroba, tubakomera amashyi menshi. Mugabo ko tunezerewe, muraza akanyamuneza ko rimwe na rimwe bigora kukerekana, ariko twakabereke kurya nyene. Murabona ko abakibishobora bagerageje no gukubita umugere, kandi hariho ababishobora rero buhoro buhoro kuko nyene tuja turaramirana. Turabakengurukiye rero ku izina ry'umuryango wa bene umukama, ku izina ry'aba batama n'abatamakazi bari muri iki kigo citiriwe Umweranda Elizabeth. Turabahaye ikaze, turabifurije kuroranirwa. Turabona muraberewe, muracari mu munsi mukuru w'itariki 8 Ntwarante. Emwe natwebwe twarawumenye kandi twarawuhimbaje, mbere turanabakeje ko mukiwuhimbaza naho twashyize mu kwa kane. Turaziye kubakomera amashyi. Kandi iri shishiro turakunda kuvuga ngo agashishiro, jewe ndahinduye, si agashishiro ni ishishiro. Turakengurutse rwose ku buryo buramvuye. Turabona ko n'ukuri mwiyumviriye mukiyumvira abatama n'abatamakazi, mukavuga muti bajya abantu barakeneye ikibaramira. Ni ivy'ukuri twari tubikeneye kandi tuzokwama tubikeneye. Twizigiye ko muje uwo munsi muzogaruka, kandi rero mbere yuko mugaruka tube turakenguruka rwose nukuri rishishira. Biragaragara ko mwavyiyumviriye hama mukabishikako mubifashanije n'abandi benshi, kuko turabona ko mwavyiteguriye vy'ukuri. Turabikengurutse rwose, kandi n'ubu nagira nsabe dusubire tubakomera amashyi kuri iri shishiro. Twebwe ntitukija kurima, mugabo tworonka aho turima twotuma abakiri bato ngaha bakadufasha, tugashobora natwe kwiga kurima. Utu tuntu iri shishiro riri ngaha naribonye ndavuga nti ku batama n'amatamakazi bigenda neza, nta menyo bagifise yo guhekenya. Mugabo aha dushize ku ziko, ni ivy'ukuri iziko umucanwa uzodufasha koroherwa. Ariko rero naho ntibaza ko muja kurara, murabona amasaha ariko aragenda.
nari kubandanya irindi jambo mugabo ngire mbanze ndabaha akanya namwe mutubwire ikiri ku mutima kuko jeho naho novuga noguma mvuga kuko kubaraba honyene no kuraba ibivyiza vyose mbona bibereye nohava nguma mvuga ntibagira kubaha ijambo nagira rero mbanze ndabaha ikaze banyakubahwa mutuyagire namwe banyakubahwa mwese twagendanye mukorera mu biro banyamishubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi, banyakubahwa abavyeyi bacu mwatureze none mugeze mu zabukuru, tugira amahoro sangwa amahoro ubumwe iterambere n'ubutungane no gufatana mu nda. Munkundire ntangure nshimira Imana, inkengurukire Imana rugira byose yadushikanye kuri uno munsi tukaba twaje tukaza amahoro kandi namwe tugasanga muri amahoro mufise umunezero muguwe neza. Munkundire tuyikomere amashyi. Kuri uno munsi uri hejuru rero nk'uko mubibona abakenyezi bakorera mu biro by'umukuru w'igihugu baramutse baza kwifatanya n'aba bavyeyi bacu bageze mu zabukuru mugabo batagishoboye kwibeshaho, batagishoboye kwitunganiriza ubuzima bwabo, ariko baca bagirirwa amahirwe aba kino kigo ica mu makanda ya Bikira Mariya nk'uko mwamaze kubitubwira, bigana umuvyeyi Elizabeth Mweranda. Twaje rero baramutsa tubazaniye igikemanyi twibuka ibikorwa mwakoze, ariko mbaje gusubira inyuma, ururimi ni jewe, akanwa ni jewe, nabo twagendanye, ariko ijambo ni ry'umukuru w'igihugu. Yibuka ibikorwa aba bantu bakoze bakibasha mu buto bwabo, bagishobora kuritera bakarisama, none aho bageze ubu bakeneye gushigikirwa. Rero muri mwenyene turi kumwe namwe. Murashobora kwibaza uti ko mwatevye impundu ntibumva. Turacari mu ndwi ya mbere y'ukwezi kwa kane nk'uko mwamaze kubivuga, turacabandanya duhimbaza umunsi mukuru wahariwe umukenyezi mu gihugu n'isi yose. Mbese uwo munsi mukuru ni umunsi mukuru utwibutsa abakenyezi ba mbere batanguye guharanira agateka ku mukenyezi. Turabibuka rero ko barakoze igikorwa c'iteka nabone muri iyo myaka yabo ya kera, aho bahagurutse baravuga bati turanse akarenganyo gakorerwa umukenyezi. Uko kwezi rero twaratinze guca guharirwa umukenyezi. Muri iyo ntumbero rero niho turi ngaha kugira twifatanye n'aba bavyeyi bacu bakoreye igihugu, bahekeye Burundi bakaruha, hakageraho nabo bakeneye gushigikirwa. Twaje rero kubashigikira. Tukaba dushimiye mwebwe umuryango wa bene Mukama mwiyumviriye kuri iki gikorwa c'iteka. Umuntu wese mu buzima bwiwe, tugarutse gatoyi ku vy'Imana, ni ngombwa agire igikorwa akoze azeserukana imbere y'Imana, akerekana ati jewe mu bukirisu bwanje hari ivyo nakoze. Mwebwe rero mwakoze igikorwa kitoroshe. Umuntu ageze mu zabukuru kenshi benshi baba baramaze
bivanye kumbure n'ubuzima babayeho baba baramaze gusubira inyuma bakamera nk'abana ariko ivyo ntimwabiravye muravyihanganira murabakira hari abafise ababaraba hari abafise abatabaraba abo bose murabakira mukabatunganiriza ndabitegereje ndabona ko bafise akamwemwe ko kubaho ndabona ko bafise akamwemwe k'ubuzima bariyumva ni ukuvuga ngo mu busaza bwabo mu bukuru bwabo muriko murabaherekeza kugira ngo baze batahe bavuye muri buno buzima atamwikomo bafise atamubabaro bafise ahubwo bafise umunezero ko hari umuryango wabiyumviriye ko umuryango ubababaye ubitaho nubwo kumbure muri bo benshi badafise umuryango w'amaraso bategerezwa kubitaho mwebwe rero mwarakoze ico gikorwa musubirira uwo muryango w'amaraso nico gituma tubona bashajije baberewe boze banezerwa nubwo ari abantu bageze mu zabukuru twabonye ingene batwigiye ingene badutambiye ingene nukuri berekanye ko hari ubuzima bafise ubuzima hano ico rero namwe turakibashimiye tubasabira imihezagiro ku Mana ngo mukomere kumbure n'abandi babarabire ko ubundi wese yobishobora nawe avuga ati none abako bafashe aba mbese none igihugu cose carashikiye nta bandi bagikeneye kino gikorwa ndazi neza ko bariho ubundi wese abishoboye yofatira ku karorero mwatanze kugira ngo abantu bageze mu zabukuru bibukwe bamererwe neza basozere urugendo rw'ubuzima bwabo ataco bakenye ijambo novuga ntingiye guhereza ko nugushimira aba bari ngaha nabo muri kino kigo ko mu buzima turazi ko hari byinshi baranguye baravyariye Burundi barahekera Burundi ico gikorwa c'iteka rero nico catumye tuba turi hano nkaba amajambo numva garukiye hano mushime aka kaganuke k'umukuru w'igihugu mugashire ku mutima kumbure n'ikindi gihe tuzoheza tubibuke kandi ariko kandi twibuke n'abandi kuko hariho n'abandi benshi muri kino gihugu bakora ibikorwa nk'ibi muri ko murakora ivyo byose ni ibikorwa dushima ubutegetsi bushima nkaba ndangije nshimira Imana aho nahereye yadushoboye gushika hano n'aba bose baje kwifatanya natwe Imana ibahezagire turabakengurukiye cyane bose ubutumwa mukuru w'igihugu yabarungikanye yaraje ngahanye aricara mwicaye mugene mumubwire muti urakoze cyane gose bari twarihewe ngo yaratwibagiye none ntiyatwibagiye murakoze cyane gose bajya kubahwa mwagende ngaha nabakengurukiye izina rw'abatumye mushikiye muti nukuri wakoze barihebuye barya abantu barimo muri mukiza mweranda barihebuye ko mutakibibuka bari muri Elizabeth muze mushikeho umushire ubwo butumwa indamutso aje kutahamukisha nuko iyo ngingo uti Imana gutunganye gutunganye mu buzima bwawe n'ubu ntuze wibagire usubira kuhagarukirako nuko ingingo uti Imana abo uko yabahaye abasigaye basigaye bakeneye igisabisho twebwe ikintu tuzobasabira nuko ngingo hamwe nawe nuko ngingo n'igisabisho cyo mu gitondo saa 8 ijoro gushika saa 1 yo mu gitondo tukagisubira ku mugoroba nuko ngingo
none rero banyakubahwa mwe mwanje muserukiye umukuru w'igihugu kuko iyo ngingo muramutasha kuko iyo ngingo mubwire muti baragutaje rwose baraguhaye ingingo nyakuri uzogenderako nuko iyo ngingo uzobwira n'abandi bagufasha gutwara nuko iyo ngingo tubutwara bwiza gira amahoro